Shalom, amazina yanje ni Ruremeshangabo Alain Audrey. Ndi hano ngo ndabatumire mu gikorane kidasanzwe c'amasengesho n'ivugabutumwa cyateguwe na Compagnie de Deborah mu Burundi. Ico gikorane kizoba mu kwezi kw'indwi amatariki y'umunani n'icenda. Imisi yose kizokwama gitangura isaha 8 z'umuhingamo. Kizoremeshwa n'umukozi w'Imana adasanzwe Mukamurenzi Deborah ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana baha mu gihugu iwacu. Turabatumirira kuza muri benshi cyane mwiteze kubona Imana. Hazobaho gusengera igihugu, hazobaho gusengera ingo, hazobaho gusengera imiryango, hazobaho gusengera abagwayi. Mwitegure kwakira igitangaza, mwitegure kubona Imana muri kino gikorane. Kandi hazoba hariho n'intahe idasanzwe y'uwo mukozi w'Imana azoremesha ico gikorane. Muhawe ikaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.